Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bwe mwese mwahisemo kudukurikirana kuri B-Info ndetse na B-Info Plus. Ndizera yuko mukomeje kugira ibihe vyiza ndetse n'imiryango yanyu. Mbanze nipfurize isabato nziza abasanzwe bayemera mwese aho muherereye, ariko kandi no kubatayemera ndabipfurize yuko mwogira weekend nziza, kubera ko tuza turi muri weekend. Tugiye kurabira hamwe amakuru ariko aravugangwa ku mirongo y'urugamba, aho tuza kurabira hamwe drone za FARDC ingene zarashe ibirindiro vya M23 na RDF hariya muri Mushaki. Duce turaba uburyo ikirombe ca Rubaya congeye kwiha inkumbi. Turasimbira muri Mikenge tuze kuraba ibiriko biravugwa magingo aya. Duce dusimbira kandi no muri Masisi neza muri secteur ya Oso Banyungu hariho bishasha. Tuzi no kurabira hamwe ibyabaye hano muri Mwenga ku munsi wejo. Wowe dukurikirana utaragira sabone, ndagusabe ko bikora kugira ngo udufashe kwagura umuryango wa B-Info ndetse na B-Info Plus, utibagire no gufyonda ku gakengeri kugira ngo uze uraronka amakuru yacu umwanya ku mwanya uko tuyashize ko. Ariko kandi ndanabasabe tuze gura muri commentaire kuko ni kibanza citeka abadusigiye kugira ngo tuze turaganiramwo, twebwe turashikiriza amakuru na mwebwe tuyashikiriza. Nikaze rero muri kino kiganiro cacu aho tugiye kurabira hamwe cyane ibiri ku mirongo y'urugamba. Duhere hano muri Mikenge. Muri Mikenge haravugwa ubugizi bwa nabi bwakozwe na M23, aho bumaze kubona yuko bugiye kuhakugwa n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC nabo basanzwe bafadikanije. Basize bononye ibintu by'abene gihugu, imirima barayitemaguye, amazu barayaturira, ibishoboka byose bagiye bavyivye. Hano muri Mikenge magingo atuvugana hasanzwe hari mu maboko y'igisirikare ca leta ya Congo nabo basanzwe bafadikanije. Inyuma y'imigwano itari mike yahabereye, amaze barirukana igisirikare c'u Rwanda cari kimaze iminsi carahigaruriye, aho nkuko nababwiye casize cononye ubutunzi bw'abene gihugu. Aha muri Masisi secteur ya Oso Banyungu mu buce butandukanye nka Buwabo ndetse na Ndete haravugwa uburyo igisirikare c'u Rwanda RDF nabo basanzwe bafadikanije bavuye muri kano gace muri buno buce ndababwiye bubiri, inyuma yaho baboneye inguvu za leta ya Congo yuko bazanye inguvu zishasha, maze bituma bonyene ubwabo ubikura muri buno buce bwa Buwabo ndetse na Ndete, kandi atani migwano ihabereye. Ndaza kubabwira impamvu bikuye muri tuno duce turi muri secteur ya Oso Banyungu. Magingo aya tuno duce tukaba turiko turagenzurwa na coalition ya FARDC. Impamvu kino gisirikare c'u Rwanda cikuye hano muri tuno duce twa Buwabo ndetse na Ndete nuko bari bamaze iminsi bariko baratakaza ku rugero rwo hejuru, batakaza abasirikare ndetse n'ibigwanisho ku rugero rukomeye, maze bahitamwo kuva hano muri buno buce kuko bari basanzwe bafite n'amakuru yuko bashobora kuza kugabwako ibitero na coalition ya FARDC. Ibi bibaye mu gihe ku munsi wejo kwigenekerezo rya gatandatu convoi y'igisirikare c'u Rwanda aho yariko yerekeza gutanga renfort hano muri Katoyi. Ndabutse yuko Katoyi mu minsi iheze igisirikare ca leta y'u Rwanda cari carongeye kuhisubiza amazi kwigenekerezo rya gatanu. Igisirikare ca leta ya Congo kibagaba ko ibitero biremereye, barahabambura, aho ndetse bahatakarije abasirikare batari bake bagira kuri 41, abagira kuri 36 nabo barishikana plutôt nayo batanu baza gufatwa mpiri. Rero ku munsi wejo niho convoi yari itwaye igisirikare c'u Rwanda ndetse n'ibigwanisho kugira ngo baje kuraba yuko bashobora kuramira ababo kugira ngo bisubize kariya gace bagwa mu mutego watezwe n'abawazarendo
maze umutego uhitana imodoka zose zari zigize iyo convoi n'abasirikare bose b'u Rwanda bari bayirimwo barahiye baratokombera mbugu uraho nuko bara inkuru nta numwe yashoboye kurokoka. Ibi biri mu byatumye abasirikare b'u Rwanda bari basanzwe bari hano mu gace kitwa Buwabo ndetse na Ndete two muri secteur ya Oso Banyungu baca bazinga ibirago barahava atamigwano iriko irahabera, aho amakuru dufise avuga ko berekeje hafi y'ikirombe ca Rubaya kuko magingo aya niho benshi bariko bariyegeraniriza. Muriko murumva yuko hano muri territoire ya Masisi umusirikare w'u Rwanda atamahoro namba ariko araharonkera, nta maregamo ariko araharonkera kuko umwanya ku mwanya tuguma twumva ibitero bitandukanye biriko biragabwa ahasanzwe hari ibirindiro bya bano basirikare b'igihugu cy'u Rwanda, hatagabwe naho ibirindiro inako ibitero turiko twumva aho bano basirikare b'u Rwanda nabo basanzwe bafatikanije bariko barishikana mu maboko ya coalition ya FRDC ku rugero rurerure cyangwa se ku murindi udasanzwe nkuko byari bisanzwe bimenyereye. Tubandanye amakuru yacu aho ariko aravugangwa hano naho muri Mwenga, territoire ya Mwenga neza na neza mu buce nka Murundi, Burinyi ndetse na Katari harabaye imigwano ikomeye ku munsi w'ejo. Nibitero byagabwe n'igisirikare cy'u Rwanda kibigaba kuri coalition ya FRDC, aho amakuru dufise avuga ko hashuye gusiga ubuzima abene gihugu batari bake, ariko no ku ruhande rwa Wazalendo amakuru dufise aravuga ko Wazalendo yashoboye kuhatakariza abasirikare bagira kuri babiri, batatu nabo barakomeretse. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda ntabwo twashoboye kumenya ibyo byahononekariye kubera yuko nibo bagavye ibitero, ndetse n'amakuru dufise nuko buno buce bagavyemwo ibitero ku munsi w'ejo bari aribo bakibufise bashoboye kuhakura coalition FRDC yari hari. Amakuru akomeza kwemeza ko byari bitero bikomeye cyane gose, byari bitero novuga ko bubiriye abasirikare bagize coalition ya FRDC kuko ntabwo bari basanzwe babyiteze. Tubandanirize amakuru yacu y'ibiriko biravugangwa hariya ku kirombe ca Rubaya, aho uyu munsi nyene mu bucagucagu ngira ngo abenshi mwaronse ireresi bigaragaza ko batayironse tubaza kubashirira iyo video mu magroupe WhatsApp yacu y'uburyo kiriya kirombe ca Rubaya congeye guhomvoka maze gihitana abene gihugu batari bake bariko baracukura bariko barakorera muri kiriya kirombe ca Rubaya. Amakuru akomeza kuvuga ko bariko barakoreshwa amakosa mu kwimba kiriya kirombe mu buryo butemewe n'amategeko, ibituma kiriya kirombe gica kiza kiramanyagurika ndetse kigatwara ubuzima bw'abatari bake mu basanzwe bariko barahakorera. Tubandanye rero inkuru yacu duse n'abashika ku musozo, aho kuri uyu munsi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatatu drone ya FARDC yagavye ibitero ku birindiro vya RDF na M23 bisanzwe biri hajya mu gisagara cyangwa se mu gace ka Mushaki ahantu bamenyesha ko ari muri territoire ya Masisi, ni hafi cyane n'agasagara ka Mino Kasake. Yes, Kasake ni nko ku birometero gusa 15. Amakuru dufise aravuga ko drone ya FARDC yagavye igitero gikomeye, kandi ni igitero novuga ko gisa n'icazjemwo ubugambanyi bukomeye kuko ngo drone yaharashe kino gisirikare cy'u Rwanda acariko kirahakorera inama mu buryo bariko bisuganya bategura uburyo baja kugaba ibitero hamwe n'ahandi, maze bazabumva drone ya FARDC iraje ibagavye ko igitero kiremereye. Ibyashubiye kononekarira ntabwo turabimenya, ariko mwumve yuko ngo ahantu indege yashoboye kurasa drone kandi bari basanzwe bari mu nama, murumva yuko ibyashubiye kononekarira
atari ibike. Aya makuru aremezwa na bamwe bo muri M23. Munkundire ndabasomere ikiyago abo muri M23 bariko baragirana ku bwa kino gitero cagabwe na drone hano muri Mushaki. Umwe yanditse ati mwaramutse, drone irashe Mushaki rwose pe, ndumva ikiri mu kirere imaze kurasa kabiri. Uwo nuwa mbere yanditse ubwo butumwa, ubundi acagira ngo ariko nta kuntu mwobwira ba afande bashake umuti w'izo drone. Ubundi ati kuko leta ntishoboye intambara sindabibona neza, leta ntishoboye intambara, bakomeza gukoresha indege, namwe mwige uburyo bwo kuzizimya pe. Ubundi ati umva iteye bombe zibiri igita icaho gose pe, turaza kumenya ibibaye mu kanya bukeye. Ubundi ati turaza kumenya ibyo ihitanye mu kanya. Ubundi ati iziteye kuri position, yabaje ikibazo iziteye kuri position se canke ni mu baturage. Ubundi amwishura ati ni kwa generale Gaceri. Ye baba we, niko bigenze. Ubundi acamwishura ati mbenga ngo aduwi arakomeza kutwinjirira. Ubundi ati ni kibazo pe. Ubundi acamwishura ati ariko se ibi nibiki mwokagira imana mwe, iri ni shano pe. Aho bigeze rero ni ukuryamira amajanja, kuko aya masaha yo mu rukerera aribwo ziza gutera. Ico gihe abantu bakajya baba bari maso, niba hari abazihanura bakazitega bakazihanura. Ubundi ati menya barimo bakoresha indi technology, kuko ikirere cyari gifunze kabisa. Ubundi atamwishura ngo naho niba bageze imushaki ejo baza muri Sake, bukeye bakaja Goma. Urumva rero baba badusumbirije, bokicwa n'umusitwe wishe rudasunikwa. Ngira ngo muriko murumva yuko n'aba M23 bariko bemeza yuko barashwe na drone za FARDC hano muri Mushaki, hafi ya Sake, aho bo bavuga bati nimba uyu munsi drone yarashe muri Mushaki, ubwo murumva yuko ejo izoca irasa muri Sake, maze hirya ejo naho igaca irasa mu gisagara ca Goma. Aha barashe hari hasanzwe hayoboye Generale Gaceri. Ntawuzi nimba uyu Generale Gaceri yoba yahitanywe na bino bitero canke bitoba bitamuhitanye. Kumbure uko umwanya uza akwegera imbere turaza kubashikiriza ibyashoboye kononekarira muri bino bitero vyagabwe na drone za FARDC. Ngira ngo muriko murumva yuko izi ntambara ziko zabera ku butaka bwa Kongo zamaze guhindura isura ku rugero rwo hejuru, aho turiko turabona ugutsindwa gukomeye cyane kw'igisirikare cy'u Rwanda hano mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Iyo ndiko ndababwira yuko bafise amayeri menshi yo gusamaza abantu, bamwe n'abandi ntabwo baza bariko barabitahura, kubera ko batariko cyangwa se badasanzwe bazi uburyo kino gisirikare cy'u Rwanda gisanzwe kiriko kirakora. Bariko bakora ibishoboka kugira ngo basamaze abenegihugu, ntibagumize umutima kubiriko birabera mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo, kubera ko bariko barahatsindirwa. Ntibakeneye yuko amakungu amenya uburyo bariko baramererwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu bariko barazana imikenyuro itandukanye, ibintu byo gusamaza abantu bamwe n'abandi. Bariko batuzanira ibyo kwambara udusipi n'udukwashu
kugira ngo dusamarire ivyo ntidusubire kumenya ibiriko biraba mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo, ntidusubire kumenya uburyo bariko barafatirwa ibihano by'agasakisaki, ntidusubire kumenya uburyo Kigali ubu ubwoba ari bwo bubarembeje. Ni mu nkundire rero ndabasezere kumbure turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma kubera ko haracari kare ndabike bantu ngira ntimugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.